abuzukuru ba Sogo niryo zina bahisemwo kwitwa. Abo nabo n'umugwi w'abarundi batandukanye bahurikiye hamwe babicishije ku rubuga rwa WhatsApp. Kuri uyu wa gatanu bakaba bashyitse ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba y'intara Ngozi, aho bari bitwaje agakemanyi ko gufasha abatishoboye. Umuhanuzi wa musitanteri w'iyo komine ya Mwumba yabakiriye yasiguriye abenegihugu abo bashyitsi abari bo n'ikibagenza. Batabamenye je nasomye ko dupira bambaye handitseko abuzukuru ba Sogo. Abuzukuru ba Sogo, Sogo ro mucamo mumenye ujanye ne munsi. Sogo ujanye ne munsi yitahiye ubu yibereye mu ijuru aguma dusabira nyine cyubahiro. Rero aba n'abakunzi biwe bari hirya no hino ni bamwe muri benshi bavuze ati umunsi ka tugende haziko kwa Sogo, tugende guteramirayo, tugende gukora ibikorwa, tugende kuramukanya. Mukuramukanya rero bagaca baje bitwajije ako gaseke mubona kari ngaho mwakabonye mukanya barava bakabashikiriza. Urumva rero n'abashitsi beza cyane baje batugemuriye, bazana n'umutima w'urukundo nk'uko Sogo iragigiwe byari bikorwa rwari urukundo cyane gose. Yakunda abarundi ngirango mbere atana gato yisigarije, nawe bavuze ati nako tuze kunyoza ikirenge mu makanda yiwe. Olivier Ndagijimana nawe aserukira uwo mugwi amenyesha ko babikoze mu ntumbero yo gukomeza iragi ry'urukundo nyakwigendera Petero Nkurunziza yasize. Nk'abakunzi, abavandimwe, icuti, abagenzi, abarundi dukunda Burundi, dukundana hagati muri twebwe, duserukira umugwi ubucuti kwitwa abuzukuru ba Sogo turashoboye. Twashitse hano twifuza yuko twobana namwe, tugakorana namwe, tukagaragaza urukundo n'umunezero no gufashanya Sogo wacu yagiye aturazi. Rero ni muri yo ntumbero twibangikanije agakemanyi. Ako gakemanyi nako murakadushimira uko twakazanye, mugahereze umutima ntimugahinda canke amajambo mubidushimire, kuko intambwe iracyari ndende n'ubugira kandi ndibaza tuzogaruka. Nyakubahwa yaserukiye musitanteri yavuze ati ngo gukomeza urukundo no kugaragaza umunezero wa Sogo wacu. Nukuri natwe hamwe ndanavyibutse numva amarira yo nakoroka. Rero hamwe n'ivyo twashimye kuza hano twibangikanije ako kantu, kuko Sogokuru wacu nawe ndazi yarakunda abanyamwumba, yarakunda abarundi, yarakunda abarundikazi eka ntangere. Ni nayo mpamvu natwe twashimye kuba kumwe namwe, tubereke yuko rwa rukundo Sogo yagiye nubwo gwe yagiye urukundo rwasigaye muri bene Burundi. Tukaba rero twashimye guhera hano avuka kugira ngo abanyamwumba nabo nibagira ico bashoboye gukora baze bagende bahereze abandi nkuko Sogo yatembera mu ntara zose zigize gucu Burundi, akafasha ifuvyi, abafakazi, abatishoboye bose ndetse n'abarundi n'abana batarakwiza imyaka 5. Abaronkejwe agafashanyo nabo bati kudukubitirako bitwibutsa ivyiza nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yahora adukorera. Agafashanyo nakiriye neza n'umutima mwiza, kubera ko mwarabye ukuntu tumerewe mukadufasha. Ajeyewe muhiri wanje nunze kimuga ni masikiriga n'umucikuguru, numvise ko ari abuzukuru banyakwigendera nyakubahwa Nkurunziza. Icyo ndamwibukira ko nyakubahwa Petero Nkurunziza ni byinshi cyane sinobidondagura, kuko amajambere yadukoreye. Jewe ndi umunyarukurazo hariya muri komine yacu Mwumba, ariko ibyo nabonye ni byinshi: amabarabara meza, kubaka imigwati, kuduha amabati n'ibindi byinshi ntokuribona dondagura. Munoke aka yo
icumi jewe umugabo w'abakabati. Tumenyeshe ko imbere yo kujya kugarukira ku batishoboye uwo mugwi wabanje kwifatikanya n'abene gihugu mu bikorwa rusangi hamwe no kugendera ibibanza bimwe bimwe vyo ku Kirimba Ibuye.